السلام عليكم ورحمة الله نعم تعالى وبركاته. Kwa Islamu amahoro y'Imana yongere abane namwe aho muherereye hose. Nshatse kuvuga abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi, mu manuko bw'isi, mu burengero bw'isi, mu buraruko bw'isi. Nshatse kuvuga abari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari muri Uganda, abari muri Ethiopia, abari muri Belgique, abari mu Bufaransa, abari muri Omani, abari muri Amerika, abari i Dubai, abari muri Mozambique, abari mu bihugu bigize isi. Ibihugu byose duheje kudondagura, nshyize kubabwira yuko dushobora kubafasha kubera yuko ubuvuzi bwacu na pasiporo busaba. Ibyo dukoresha mu kuvura, dukoresha bimwe mu bimwe tumaze ko turavuga ubuvuzi dukoresheje amajini meza. Nshatse kuvuga yuko ibyo bihugu byose bimaze kudondagura, we ntugira amakenga uvuga ati ndi muri Amerika, uvuga ati ndi muri Dubai, cyangwa uvuga ati ndi mu Bufaransa, ndi hehe. Oya, aho onya ku buryo bwacu bwo kuvura ni hafi cyane rwose. Hama imbere byose mbanje kuri bajya bose bifuza ko twoshobora kubafasha, mushaka kutwondera kuri YouTube mwandike Dr. Swale Online TV, kuri TikTok mwandike Dr. Swale Online TV, kuri Facebook mwandike Dr. Swale Ntakirutimana, cyanke wifuza ko boshobora kutwakura ku nimero zacu za telefone ni guteranya 257 62 899 775 icyanke guteranya 257 62 899 981 mwiriwe cyanke mwaramutse, cyanke igitondo cyiza, cyanke umugoroba mwiza, bivanye naho muherereye. Mbere byose mbanje gushimira Imana yoyo ikwiwe gushimirwa ibihe byose, yoyo yadushoboje gushika kuri uyu mwanya n'isaha, kuko si ingufu zacu cyanke ububasha bwacu cyanke kumenyekana kwacu kwa cyane, oya namba, ahubwo ni ububasha n'ubushobozi n'ubushake bw'Imana. Kuko bamwe muri twebwe baragwaye, bararembye, abandi bari mu bibazo bitandukanye, abandi bariko barabura ababo, abana babura abavyeyi babo, abavyeyi bakabura abana babo, abubakanye bakabura abafasha babo, ariko je nawe turi bazima. No gushimira nyir'icyubahiro umuvyeyi wacu, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nyakubahwa nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse n'abo basangiye kuyobora Burundi n'abarundi. Ni umuvyeyi yitwararika ineza y'abene igihugu, amahoro muri rusange, urukundo muri rusange, umutekano muri rusange, ubutungane muri rusange. Aragahora ku ngoma mutama wacu nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse n'abo basangiye kuyobora Uburundi n'abarundi. Nyuma y'ibyo onya, Dr. Swale ndaje kugira ngo dushobore kuyaga ibi na biriya, kugira ngo umenye uko ubuzima bwanyu bwifashe, umenye uko mushobora kwitwara ku buzima bwanyu.
ngarutse kandi ku bintu vyerekeye uburozi, kuko ntazi n'iki nzotanga uretse yuko nzokoma mvuga ivyerekeye uburozi, kuko nivyo dukoramo mu kuvura abantu barozwe, kugira ngo dushobore kubafasha ntibashobore guhura n'ibibazo mu buzima bwabo bwa misi yose. Hariho abantu benshi mugendana ingwara z'uburozi, mukazigendana ariko bikagora gutahura. Ni nk'impanuro uno munsi ngomba gutanga, wewe muvyeyi uriko uranyumviriza, nizere yuko urafise abana bawe baripfuza yuko boshobora kukubona, barifuza ko boshobora kubarera, barifuza ko mushobora kurambana, kugira ngo ariko ibyo ntibishobora gushika mu gihe ubuzima bwawe butameze neza. Rero aba benshi turabona abantu benshi barwaye baremvye, turabona abantu benshi bari mu bitaro, turabona abantu benshi bari kwa muganga, barimwo ingwara, barimwo amaserumu, barimwo ibiki n'ibiki, ariko inkomoko z'ingwara zabo barwaye ari inkomoko z'uburozi. Turabona abantu barwaye amafyigo, turabona abantu barwaye ingwara nyinshi zitandukanye, ariko inkomoko zabo ari iki? Ari uburozi. Uno mwanya nino saha nguma mvuge mu mashetani abiri y'amajini mabi canke imizimu mibi ishobora gutera ingwara iriko iratasika inganda, abantu batabaruka ku bwinshi, ugasanga umuntu aragwaye agiye kwa muganga bamutera urushinge aritavye Imana, ugasanga umuntu aragwaye agiye kwa muganga bamutezemo serumu aritavye Imana, ugasanga umuntu aragwaye ingwara niyo kwa muganga, ariko inkomoko y'iyo ngwara ni hehe? N'uburozi. Kandi ubwo burozi n'uburozi bufunzwe. Birashoboka ugasanga wewe kuranyumviriza uragwaye, ufise ingwara umaze iminsi urwaye, uriko ufata imiti kwa muganga, uriko uravurwa, ariko ingwara iguma, ariko kugira ngo igabanuke ibandanya iduga, ubukari bw'ingwara bubandanya buba ari bwinshi cane gose, kubera yuko uriko urahabwa imiti idahwanye n'ingwara ufise. Iyo uburozi bumaze kumara igihe kinini cane gose mu mubiri w'umuntu, buratera ingwara ya kanseri canke bugatera izindi ngwara mbi. Hari naho bumaze kumara igihe kirekire cane gose, harageraho doctor cyangwa umuganga w'ikirundi ashaka kuvura, ariko bigasaba yuko na doctor wo kwa muganga ashaka kuvura, kubera yuko harageraho ushobora gusanga vyamaze kwangiriza byamaze konona bimwe mu bihimba bigize umubiri. Uyu munsi ngomba kuvuga ku madayimoni abiri, ku mashetani abiri, ku majini abiri mabi cyane gose akunda gusasika inganda. Aya mashetani ngomba kuvuga kuki? Ngomba kuvuga ku ngwara zibiri. Ngomba kuvuga ku ngwara ya paralize, ngomba kuvuga ku ngwara y'umutima gutera unyaruka gose, ngomba kuvuga ku ngwara, nshaka kuvuga ku mafyigo, nshaka kuvuga ku ntuzeye, ku ibintu bya paralize cyangwa umutima gutera nabi, amasima na kadhalika n'ibindi. Ndabasabiye mu byubahiro byanyu, abamama, abapapa, bakuru banje, bakabatuye banje, na cyane cyane namwe bw'indongozi zacu, mwicare hamwe tubasabe ko mugira nti mushaka kutwumviriza mu dutegere, kuko iki kiganiro ni ikiganiro ngirakamaro ku buzima bwawe uriko uranyumviriza, ku buzima bw'umugore wawe, uruvyaro rwawe, buzuku na buzukuruza, kuko baca umugani mu Kirundi, wanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Dr. Sole Online TV nta yindi TV muzoronka icako ibiganiro vyiza vyigisha ku buzima bwanyu bwerekeye uburozi. Ndagiye ku dayimoni imwe. Iyo dayimoni kenshi na kenshi ikunda kwibera muri toilette, cyangwa ikibera kwirimbi, mu kaburi, canke igakogwa n'ababisha n'abarozi b'abantu. Hariho abadayimoni b'abantu. Mwana wa mama, hako uhura ni dayimoni ry'umuntu, uhura ni dayimoni ry'ishetani. Kuko idayimoni ry'ishetani rivuze ati, uribwiye ati mva mu maso mu izina ry'Imana, riraheza rigahunga rikiruka. Ariko idayimoni ry'umuntu rivuga ati vuga uheze. Tugihere ku kintu gitwa Khannas. Khannas ni shetani ry'inzoka.
Naam. Uno mwanya no saha ngomba kutuganira ku daimoni, ku shitani aya abiri. Ariko uno munsi nivuga ku shitani rimwe. Mandaze guca no kumayange kundi mashetani kuko abantu benshi bakunda kunyitura. Dr. Jewe mfise umukunzi dukundanye. Dr. Jewe ku kazi byasi. Dr. Jewe ku kazi ndadandaza nibigenda neza. Dr. Jewe abantu nibankunda. Dr. Jewe ntanguza umugambi ndahomba nkasubira inyuma. Uno munsi ganiro cy'uno munsi kiraza kuramba gose. Ariko reka ngende n'umwanya. Mpereye ku idemoni ryitwa Khanas. Ni daimoni ribi cyane gose, rishobora kubera muri toilette, rishobora kwibera kwirimbi mu kaburi, rishobora gukogwa na kiremwa abantu. Kandi iyo Khanasi ni ukuvuga iki, ni daimoni ribi rishobora kuba rikorana n'umwami w'abarozi muri East Africa Community. Vuze East Africa Community ari hano benshi bashobora kudatahura. Ni kuvuga yuko ubu bwoko bw'abarozi, amashetani n'amadaimoni arafise ubwami yagiye yishiraho. Hariho amashetani ajejwe kuroga muri Afrika. Hariho amashetani ajejwe kuroga muri Ruzeyi, muri zindi kontina. Hariho ishetani rijejwe kuyobora abarozi muri East Africa. N'irindi cyo gusanga ritwaye isi yose. Ariko no munsi cyo kugira ngo tuvugane ko apana. Ni byinshi bagine kugira ngo ndabigishe, ariko nkagenda bukiwe kugira ngo abantu bashobore kudutahura. Ishitani ry'inzoka kenshi na kenshi rirakwana n'imizimu. Kenshi na kenshi riva kwirimbi. Kandi ikindi naco rikariyobowe n'umwamikazi w'amajini yitwa Maimuna, umwana Maimuna Abanuh. Ariko ba Maimuna bose suba kore babe, hari ba Maimuna beza n'aba Maimuna batari beza. Kumunda kubivuga, hariho amajini meza n'amajini mabi. None mbuce kintu wewe ni gute ushobora muhinga ati hari amajini meza n'amabi? Harabaho. Ni nkuko ngaho nawe we hariho abantu beza n'abantu babi. Kenshi na kenshi iyi shetani ikunda gutera ingwara ingwara za paralize. Wa muntu we ukunda kurota kenshi na kenshi inzoka ziko zirakwirukako, kandi inzoka zirabura. Ikinya ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe utagwaye umutima, utagwaye pressure muri uku kwezi urose k'iyo ndoto, basi inyuma y'ingingo imwe cyangwa inyuma y'amahinga abiri cyangwa inyuma y'ukwezi k'umwaka umwe uzosanga wafashwe n'ingwara yitwa pressure idahera. Uza kwa muganga, pressure nihere, bakabanja gushira gutera imiti, bakuvura ukabandanya pressure iduga. Rero haro pressure by'ukuri zivugwa kwa muganga, n'izindi pressure zitavugwa ngiye kwa muganga kuvura aho kugira ngo bipfufaharikana biduga, zikomoka ku burozi. Ukabuzi kenshi na kenshi rero ukunda kubota indoto z'inzoka. Ni kuvuga iki? Uzukunda kugwara ingwara z'iki? Ingwara z'umutima, umutima gutera nabi, ukwiye umurindi ibintu nk'ivyo onye bo. Bakacha haba ni shetani yitwa Subiani. Subiani nawe kula wese gwa mutaure neza, itera ingwara ya paralize. Subiani n'uyo Khanasi barakorana, kuko keshi y'umurozi yakuroze azumaga kurotesha indoto z'inzoka. Ureko indoto z'inzoka, wowe indoto z'inzoka zikirukako, biba rero bibeho inzoka igizene ikuriye gukomoye. Cyane gadosanga uriko munyuma y'ibyo onya imaze kuhava ikibisa ishitana yitwa Subiani, ukarota ubona inka iri kirakwirukako, inka akabona ikwisa amahembe, ucugwara ingwara yitwa paralize. Rero hari ingwara zimwe tugwara tukaremba, tukanaje no kwa muganga bakatuvura, ariko ugasanga ubugwayi bugumye hahandi nyene.
Rero muntu wewe uzi yuko ufise iyo ngwara pressure, urwaye ibintu paralize, waragiye gufata imiti kwa muganga ariko ibyagumye hajyanya sinzi amafigo, umutima, ndetse n'ibintu by'amadiyabete. Na diyabete naho nyine urashobora kuba urwaye diyabete usinzwe diyabete urwaye ni diyabete yo kurogwa. Niya diyabete usanga itumva imiti, urafasha imiti insuline ntigabanutswe miduga bikira ibintu nk'ibyo onya, ni kuvuga yuko iyo onya ari iki iba ari yo kurogwa. Ni kuvuga yuko kino gihe uburozi bwarabaye bwinshi. No kuvuga yuko na malaria bashobora kuyikuroga mwana ntuvyemera. Bagenda ajya kurimba akazura umuntu yishwe na malaria bakaguta mu muzimu umuntu urwaye malaria. Uzonga malaria imyaka n'imyaka usanga ari ikibazo. Munca mwikise mvuge byinshi ndasuye kandi kubabwira wewe wa mukenyezi utavyara utaronka uruvyaro. Wewe wa nkumi we utavyara utaronka uruvyaro. Wa nkumi we umaze imyaka n'imyaka utararongorwa. Wa musore we ugoma ugenda kurondera ugoma ugenda kuresha ubengwa. Ku kazi ntibigenda neza. Munzi wawe inzu yawe yahindutse nk'iki, yahindutse nk'ikibuga cy'abarozi. Abarozi bagamaze gukinira ngaho bikiri biki. Nta protection ihari. Abana nkaba bagwaragira ikintu nk'ibyo bonye. Ku kazi bigenda neza mu isoko. Umugore n'umugabo mwama muri mundu zidahera. Wamurongora wahukana urongorwa wahukana ibintu nk'ibyo bidahera. Cyageza uturundi bwa dushobora kugufasha. Turashobora kugufasha umuntu afise inyatsi, imikoshi, ibifungo, kuko mwumva ikintu kimwe je ndi doctor ndavura, ariko hari itandukaniro rya twebwe na doctor w'ikizungu. Naryo riri hehe? Twebwe uje ugwaye turakuvura, kandi mvuze doctor hari ikintu ngine kumfasha ntashaka ikintu iki nk'akaroro gatoya. Doctor ndafise umukobwa dukundanye, uwo mukobwa namutayika amafaranga menshi, ariko hageze mu gihe cy'intuzeyi cyo kugira ngo twubakane yarampindutse. Icyo turabikora, ariko ntushobora kugenda kwa muganga kuri president cyangwa kwa muganga w'ikizungu gete doctor jewe hari umukobwa ngomba kudukundana, cyangwa umugore wanje kunubwire yuko agaruka kugira ngo ankunde gose. Icyo nigikunda twege turavura tumugera tugatanga kuri bajya bifuza byo bifuza gushobora kubakorera. Wa muntu we utavyara, wa muntu we ufise inyatsi, imikoshi, ibintu byawe ntibigenda neza, ufise indoto zitiranye ubwoba, hageze kuryama nta mahoro uronka umutwe indoto zitiranye ubwoba, hageze kuturondera. Hama nta kintu nshaka kuvuga, ndabifurije umunsi mwiza, ibihe byiza, umugoroba mwiza, amagara meza, murakagira amagara meza. None nk'abakera ngo bakagira inka kandi ufise amagara mabi, ahubwo murakagira amagara meza kugira ngo uronke kururanirwa wanyu no mu byanyu. Ndabifurije ijoro ryiza cyangwa igitondo cyiza bivana mu muherereye. Murakoze cyane.